Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Ni Olivier na Nathalie, kaze muri baho ibiganiro dukorana na madamu, aho dutumirira abantu ku byo Yesu yaje atuzaniye, atubwira ati naje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Mbe wari uzi yuko nimba urakiriye Yesu yuko ubugingo busagutse bukubamwo? Nico gituma turiko turabikwibuza, na cane cane tugomba no kukwereka icuri, kuko iyo utazi icuri, iyo utazi uwo uriwe, usanga bikugora kumenya ubwo bugingo busagutse ingene ushobora kububamwo, kandi biragoye yuko ushobora kubuha n'abandi. Hama rero nizere yuko ibiganiro tumaze iminsi tubashikiriza, aho turiko turiga ku cigwa tuvuga ngo mbega urinde, icigwa kitubwira ku vyerekeranye n'indangamuntu yacu canke ico turi, identite y'ico turi. Ni vyiza, turashimira abo bose badusengera, abo bose badutera intege mu buryo bumwe canke ubundi. Imana ibandanye ibahezagira, Imana ibandanye ibagira neza, muri ab'agaciro. Nagomba kubaha Nathalie gatoyi nawe yabaramutse. Ndabaramukije. Nukuri nongeye kubashimira cane. Hari abamaze iminsi batwandikira ama message batubwira yuko iki cigwa cabashikanye mu yindi dimension, aho batahura bimenya, bumva ico agakiza, kuko kenshi turakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko ntitumenye icahabaye. Rero ugasanga ducitira urubanza, cane cane yuko twabonye muri ca cigwa c'amatamperama yuko intege nke tuzifise. Rero ukacwibuka yuko naho mpora ngira intege nke ntibisigura ko vyankuwe mu gakiza, bisigura gusa yuko n'ahantu ntegerezwa kuhereza Imana, nkarimbura ijambo ry'Imana kugira nshobore kubohoka. Rero Imana ibahezagire cane. Ndashimira cane abamaze iminsi batubaza ibibazo, kandi ibibazo vy'ibwina. Uko iminsi izogenda nuko tuzoza turanavyishura, kuko biranatuma dupanga ingene tubivuga. Rero Imana ibahezagire cane. Uyu munsi hariyo igice ngomba duhereko, ni mu cete ca mbere ca Petero, ikigabane ca kabiri ku murongo wa 11. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyamukira n'ingenzi mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Mu gifaransa baratubwira, hinge ndarisome mu gifaransa, gatoyi. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Bibiliya y'igifaransa ngo bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aha tumaze la fois passée twari twatangiye turiko turavuga ku vyerekeranye n'umushaha, ame. Bibiliya y'ikirundi rimwe na rimwe iyo ivuga umushaha hari igihe ikoresha ijambo ubugingo, iyo ikoresha ijambo ubuzima ugasanga naho nyene ikoresha ubugingo. Nico gituma tuza kumbure murumva ko tuza turakoresha umushaha kugira ntihabeho confusion hagati y'ubugingo ubuzima hamwe n'ubugingo umushaha. Tuzoza turakoresha rero ijambo umushaha canke ame mu gifaransa. Rero twarabonye yuko umuntu akizwa mu mpwemu yewe. Iki kintu ndifuza yuko abantu muriko munadukurikira mu gitahura, nta muntu n'umwe akizwa ku mubiri. Ndazi yuko kenshi ubwo butumwa burakunda kuvugwa, abantu barakunda kuvuga ngo umuntu akwiye gukizwa gushika ku mubiri. Nagomba kuvuga ngo ntawe ushobora gukizwa ku mubiri. Nimba uri inzobe ntuzoca uhinduka ngo ube uw'umutuku canke ube wa rouge utukure canke use n'umuhondo. Uko wakijije ungana. Mbega hari uwakijije afise imetero n'amasantimetero 50, avuye kwakira Yesu aca kwiza imetero 2? Oya. Uko twakiriye Yesu, umubiri uhinduka muri processus y'ubuzima busanzwe. Burya reka ndakivuge mu gifaransa ndagisobanura mu kirundi. L'esprit est sauvé, l'âme est renouvelée et le corps est assujetti. Donc impwemu niyikizwa, hama umushaha novuga uba renouvelé, urahingurwa, hama le corps est assujetti, umubiri nawo ufatwa mpiri. Nta mubiri ukizwa. Nico gituma ivyifuzo wari ufise kera, ishavu ze rikaza ukavuga amajambo wicuza mu nyuma, n'ubu uravuga uti ndore bigenda gute? Ivyo ntibishobora kuva mu mpwemu yawe. Mu mpwemu yawe haratunganye, hari parfait.
nohava mbaza rero canke muri ibi biganiro hari abantu benshi barababona nk'abantu bakijijwe ukabona yuko vy'ukuri ushobora kumushingira intaha tujya muntu narabonye ivyamwa byo gukizwa ntimugabo ngo yaracumuye yarasambanye yaragize gute none ntivyitwa yuko ntareka gusubira kuba umwana w'Imana ico kintu gisigura gute ikintu nagomba kuvuga gatoyi nuko twe nk'abakizwa icaha gikomeye n'ubusambanyi icaha gikomeye n'ukwiba icaha gikomeye n'akaboregwe n'ukwica niki ariko nagomba kubabwira Bibiliya uko itubwira ijambo ry'Imana itubwira ngo uwarenze kuri kimwe aba yarenze kuri vyose mu maso y'Imana wowe wabeshe ungana n'uwasambanye ungana n'uwaroze ungana n'uwishe donc mu buryo bwa societe niho usanga tubitandukanye ariko naho bivana na societe yariyo kuko wabeshe muri Swede baragukura mu kazi ariko waryamanye n'umukobwa nta ngorane ahubwo n'ishengero ryo guhagarika ukabitwarira bashobora kuritwara imbere y'ubucamanza kubera imico yabo bavyita liberté d'expression aha ni ikintu bagomba gucishamo rero isi principe z'isi zitandukanye na principe z'Imana nico gituma nagomba kubabwira kuva dukizwa twese turamaze gucumura mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'uyu munsi utarahera uwo harura hari uto twita péché mignon twa duto akantu gato kakexagera akantu gato kabesha ugashavura ugatuka umuntu ukifuriza umuntu ikibi kubera kugiriye nabi wagiye mu biro bagufashe nabi bakurenganije donc ni ibintu bidushikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero wibuke na Yesu yaravuze n'uravye akifuza asa n'uwasambanye kandi Yesu yongera kuvuga ngo n'ubutukira umuntu muri we ngo asa n'uwamwishe urumva n'uzotuka akavuga akamutuka mu bitutsi batukana ico gihe ati asa n'uwamwishe ni ukuvuga standard y'ubweranda bw'Imana irengeye uko twebwe twokwibaza n'uko tugenza nico gituma rero kuri ico kibazo warubajije nagomba kuvuga ngo kuba nakoze icaha ni kubera hariyo mekanisme yambaye mw'imyaka myinshi iyo nkijijwe impwemu yanje irakizo ariko umushaha wanje ugenda ubohoka hariyo abantu batanga imaje imwe ya Lazaro yarazutse Yesu acabwira bari hafi ngo ni mu muziture urumva kuko abantu muri icyo gihe cya Yesu apfuye baramugira ibintu vyo kumwamboma bakagira rero ibintu novuga nk'ama sorte de bandage bamufunga ko iriko ibintu bamushize ko vy'imiti ibintu vyo kwamboma nyene hamba bakamuzirikako skife yuko igihe Lazaro yazutse biza bidatuma adatambuka Yesu acaravuga ati ni mubimukureko mu muziture cyane mu mukureka mu mubohore umuntu yakijijwe asa n'uwazutse ariko umushaha wiwe ubukeneye kubohoka ukeneye kuba restauré nico gituma Zaburi ya 23 Dawidi aravuga ngo uhoraho ni umwungere wanje n'ibindi hama akaca avuga ku murongo umengo wa 3 sinibuka avuga ngo il restaure mon âme Imana ishimwe cyane arasanura umushaha wanje sinzi abantu babaye mu Burundi no mu Rwanda mu bihe by'amagume barabonye amazi ingene yasambutse mugabo nk'uyu munsi ugiye Kigali ukaca ukompara no muri 1994 hariyo difference amazu barayasanuye barayarestoye hari nayo bashize hasi basubira kubaka bushasha hari abantu Yesu ajana muri iyo processus kuko ivyo babubatsemwo bakuze bafatwa ku nguvu bakuriye mu muryango w'abarozi bakuriye mu muryango w'abicanyi w'abasambanyi n'ibindi bitandukanye ku buryo Yesu agomba gusambura atangure kubaka ashiremwo ikintu gishasha nico gituma nimba uri kuri abatante ntiwibaza ngo nuko utarakizwa umutima wawe warakijijwe ariko ton esprit est sauvé mais ton âme a besoin de restauration. Amen. Rero nashaka kamwe gushimangira kuri rya jambo rivuga ngo icaha cose wokora ngo ntugagakorera umubiri wawe bisigura ko n'umubiri tuzora nkondibaza umwanya wose yo kuvuga icerekeye kuvyerekeye umubiri kuko tuko turavuga gutyo bava bibaza ngo tuko turadeduana abasambana abanywa inzoga no turiko turavuga processus y'ingene umuntu ababoregwa abakora ibyaha vyitwa yuko abanyura umugi donc abadetruisa leur propre corps
rero iryo jambo niryo rivuga ngo ko icaha cyose umuntu yokora ntagikore ku mubiri wacu sur notre propre corps. Kubera iki? Kuko ikintu cyose ukorera mu mubiri wawe ama conséquences ari rapide. Ça veut dire nukuri unyoye urumogi nibisanzwe après plusieurs années ntuzobaho imyaka myinshi nk'umuntu atigeze anyura urumogi. Donc ijambo ry'Imana duhimirije kudakora icaha contre notre propre corps. C'est pas parce que Dieu est plus ubumana bwiwe bugabanuke canke ishavura no bavuga nti rega Natali ndagukunda yuko nshaka kuramba naraguhaye isezerano ryo kuramba kuri inosi ngo ubere umugisha ngo ufashe abandi ugire gutya hari ikintu cigitangaza nago hari tongo ry'Edeni naguhaye kuri inosi rero nshaka kuramba muko kuramba bituma kugira umurinde chose zotuma unaramba nukudasambana nukutanyura urumogi n'ibindi ikintu cyose coza kudeturiza umubiri wawe. Rero ntibisigura ko ari gufata minenegwe ivyo vyaha ariko no gutahura igituma Imana yabivuze. Rero ikintu nagomba kuvuga nivyo umuntu ntavuga ngo ikorera ivyo ugomba kuko Bibiliya itubwira ico ukoze cose kigira ingaruka mu buryo bumwe canke ubundi, ariko ikintu turiko turashimikira ko cane tugomba kuvuga nuko hari abantu batumviriza bavuga ngo erega mbe mwibaza ko nkora icaha kuko ndagikunda, mwibaza ngo nuko bigendera hari igihe rimwe na rimwe twihuta guca imanza ukabona umuntu yagiye muri eglise yadugije amaboko mu nyuma umubona hanze ivyo akora ukavuga uti uyu muntu ni gute kumbure yarawumva Imana yokubwira ngo rega hajya yari karantakambira ngo ndamuha inkomezi kubera aba yagovye kubiheba bikamunanira. Kuko nagomba kubabwira Paulo hari ijambo avuga mu hinge bari basomere gato mu Baroma ikigabane c'indwi ku murongo wa 15 aravuga ngo sinzi ico nkora kuko ico ngomba atari ico nkora ariko ico nanka akaba ari ico nkora. Aha Paulo ariko aravuga intambara yerekananye n'umushaha wacu urumva kuko kenshi niyo tuvuga umubiri so uyu mubiri twambaye kenshi iyo turiko turavuga Bibiliya ico yita la chair turaza kwibona burya la chair se trouve dans l'âme iri mu mushaha hama ngo ariko ko nkora ico ntagomba mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza none rero si jewe nkibikora ariko n'icaha kimbamwo nivyo turiko turatangura si je ndabikora nukuvuga jewe mon esprit ntigomba kubikora ariko icaha caje muri jewe gisa n'icanyigoteye ko canziritse gisa n'icaremye habitude nshasha comportement nshasha ku buryo ni deformation urumva ni deformation sinzi ko murabona abantu bari deforme ku ntoki canke ku mano canke ari deforme ku buryo bw'umubiri naho woza ngo ugonde urutoki rugaruke bene data ahubwo ucurumanyura birafata umwanya urumva hariyo service mu baganga bita rééducation nukuvuga nugusubira gufata rwa rugingo rwavumitse rutagikora neza bagasubira bakarushira ku murongo bagasubira bakarukoresha gushika igihe rusubira gukora neza nkuko rwategerezwa. Kuva umwana w'umuntu yarakoze icaha Adamu na Eva basokuru bacu icaha canyengetereye muri twebwe. Rero kubera ubuzima twabayemwo biciye mu batureze abatwigishije naho twakuriye nabo twakutwaye mu buzima ikintu cabaye nike nuko twagiye tumenyera maze tugenda tuba nk'ibiti bikura bigoramye. Uyu munsi rero turakijijwe Yesu arahinduye imizi ubuzima buraje ariko ibigaragara biracagoramye ariko hajya munsi batabona ubuzima buriyo turi vyaremwe bishasha. Yesu rero agomba kukigorora ico giti iyo gifashe n'inguvu hari igihe rimwe na rimwe mbega caje urekuye kigaca gisubirayo wagiye muri eglise umenga ibintu bimeze neza après boum kigasubirayo murakaca acika intege none nibiki none bimeze gute ni système de pensée zamaze imyaka zashinze imizi muri wewe zagoramye sur une longue période nkuko Paulo avuga ikibi ngomba kwevita nkasanga nakiguyemo iciza naco ngomba gukora nasanga kirananiye mbega nibiki ubandanije ico gice arashikakana akavuga ati yewe jewe ndagowe be nindazonkiza uyu mubiri wicaha sinzi ico Natali igomba kuvuga. Ikintu novuga nti nuko kenshi aba tumaze imisi tuganira hari n'amawoje twatanga kera umuntu yariko
kubwira avuga ati naragerageje nukuri harabagerageje kwikura mu ngo y'ivyaha ati naragerageje nararize naraboroze nayo nabonye bidakunda kenshi rababwira nti erega wowe ntuvyushobora nico gituma Yesu yaje kutubohora rero igihe Yesu yavuga ati heureux les pauvres abarushe n'abaremerewe en esprit ngo ndaje kubafasha rero iyo umaze gutahura yuko niwe nyene atangura ico gikorwa muri twebwe bituma uca bugufi kuko ni nk'aya matampe hama hari igihe wumva umenga wavyumvise wabitahuye hariho piège abantu benshi baguma batubaza muri no misi ati none ko nabitahuye none ibintu bizosha vyikora rero oyaye warumvise ikibazo iho kiri naho bamuga nti waranaronse nibituma n'amasuje de prière uzoshira imbere y'Imana neri kubisigura ko rizo gutabara kuko iyo wari wowe warabyipfuje ntuwo waragiye muri izo ntambara kuva kera uwo warazikuyemo rero turaza kubona yuko iyo utangwe guhindura ivyiyumviro ivyo vyiyumviro vyatumye hariho ibikorwa des actes des actions utangura kumenyera rero ko abikora kenshi ukabikora mu buryo burebure mu myaka myinshi bice bicika une habitude iyo bimaze gucika une habitude biranywana ugasanga c'est ta nature ni choix wafashe usigaye uri muri ivyo rero hariho umwanya wo gusubira kuraho iyo information yatumye ubuho sinzi cyo vyumvire ukongereza ko ico nico kuko nagomba kubabwira ngo aho mwaciye burya haraba influence aho wabaye harafise uko hakugize ko impact ntiwiyumvira uko wiyumvira kuko wavyigeneye umunsi umwe uvuga ngo ngomba kwiyumvira uko oya ufise uko wiyumvira kuko hari uko wabwiwe nuko hari uko wabonye abandi biyumvira uko nico gituma iyo mbonye abantu bariko baragwana bapfa ama opinion yabo hari igihe nicara rimwe na rimwe akenge yo kagarutse nkavuga ni Imana aba bantu bateye ubwoba aba bantu bateye ikigongwe kubera iki kuko iyo opinion ufise uyu munsi uriko uradefanda ni opinion yavuye ku wundi ejo kumbure hariyo opinion izoba yahindutse kuko burya croyance iva kuco wabwiwe sivyo la foi vient de ce que l'on entend kwizera kuva kuco twumva ni naco gituma uyu munsi hari ibintu wizera iya 5 ans utahora wizera hari ibintu wizera iya 10 ans utahora wizera kandi ni nako gukora ko mu buryo bw'imuhemo Imana igenda iduhindura rero croyance zici zihinduka pense ico wizera uyu munsi ibintu wizera vyaracitse uburyo wiyumvira uburyo wiyumvira nabwo buca buhinduka imvugo yawe ijambo ry'Imana ravuga c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle donc ni mukududubiriza ku mutima ko ngo ibibogaboga mu kanwa biva mu mutima omenga nuko bavuga ndagira la traduction littérale urumva hama mu nyuma ivyo uvuga ni navyo ukunda kugenderamo urumva ivyiyumviro terma biraba novuga biraba telma novuga ancre muri wewe biraguma bikaba muri wewe ku buryo bigashinga imizi muri wewe ku buryo n'ukugena ugenda selon ivyiyumviro vyawe hama ivyiyumviro vyawe donc bikaca bitera ukugenda tes actions ibikorwa vyawe bikavamwe novuga akamenyero les habitudes ivyo mwumve ni processus itaba uyu munsi ngo irariheze imara umwanya none mwumva guhinduka vyoca birara bibaye uyu munsi ikintu mpora ntanga ko example yuko turavuga nk'ibi ni nk'igihe ishuri ryose uhitamo ugeze muri kaminuza ugiye muri economy utangura kwiyumvira nk'umu economist wagize amategeko utangura gukwiyumvira vyose ubibona nk'amategeko uri umuganga uza kuba nk'iyo deformation nk'iy'umuganga ugasanga imyaka ingahe wamaze aho hantu wize wakiriye wanonosoye basha ico conyene woguma wiyumvira ko nico kiza kubogaboga muri wewe hama ugaca utangura kugishira mu ngira ugakora ibintu instinctive utakivyibagira jewe nico gituma nahora ntangara iyo mbonye nk'umuntu aborewe ariko yize gutwara umuduga nahababorewe gute agatwara umuduga asanga bamushize mu muduga yama reflex ugasanga hariho zone yo muri cerveau yiwe niyumvira yarabaye programmé à faire de la même façon rero hari ibintu vyabivwe muri twebwe tuba conscient tutaba conscient nk'uwaborewe tubikora ugasanga twage twidudu rimwe mu kuribatse none ibintu kubera iki kuko hari cabibwe hari cakiriwe hari cabaye entretenu umva uri nk'umumera mukurike wamye wicurikira warabibandanyije warabitsemo ayo majambo atariyo yakubereye nabi ku buryo en fait usigaye wivictimize igihe cyose urengana
ni naco gituma rero hariyo abantu usanga bata umwikomo ku Mana bati none kubera iki ntahinduka. Mugabo mwibuke ijambo ry'Imana yavuga une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, ngo abagenzi babi bica ingeso nziza. Reka muri uzikurikira tuze tukidevelope. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza. Amen.